Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana igice ca 15 umurongo wa 5 haravuga ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Dusangire ijambo rivuga ngo guma muri Kristo. Aya majambo na majambo Yesu Kristo yaganiriye n'abigishwa biwe, ariko arababwira ngo niwe muzabibu w'ukuri nabo n'amashami. Acarongera karababwira ngo uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane kuko ataco mwobasha gukora mutamfise. Mu yandi majambo Yesu yatanze ikigereranyo c'umuzabibu, nkuko yotanga ikigereranyo c'ivoka canke umwembe, kumbura ico gihe imizabibu niyo yabona ari myinshi cyane, yabaha ikigereranyo kuvyo batahura n'ingoga bafise biri hafi. Twebwe hano mu Burundi twoshobora kuvuga ngo ivoka, jewe ndi voka nawe uri shami, yari gushobora kuvuga ivoka yaba yararibona. Ariko ico ngomba mutahure gusa nuko Yesu yashaka kuvuga yuko utagumye muri we nawe ngo agume muri we ataco ashobora kwama kigirira ikimazi abandi. Ishami yo rivuye ku giti bariterera hasi, amababi yose aca yuma, mu nyuma baratwara bagaturira canke bagatekesha inkono igasha. Urumva nta kamaro, kandi ishami riba rigifise ntirishobora kwama ivyamwa abandi bashobora kwikorako. Natwe niko biri. Yesu avuze ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami, mu yandi majambo Yesu ni wafise ibikenewe vyose nka kugishami ibikenewe vyose ribikura mu giti, na Yesu Kristo afise ibyo dukeneye vyose kugira ngo dushobore kubaho neza kandi twama ivyamwa. Rero tuvuye muri Kristo ntidushobora kubandanya twama ivyamwa, kandi naco tubasha gukora tutamufise. Nuko rero wewe uri kuranyumviriza, menya neza yuko muri Yesu niho dufise ibikenewe vyose kugira dushobore gukora ibikorwa bigende neza, hanyuma abandi bashobore kumererwa neza, turonke umwimbo mwiza, na twebwe tumererwe neza, n'abacu bamererwe neza, n'abadukikuje bose bamererwe neza. Si ivyo gusa, Yesu niwe afise vyose bikenewe kugira ngo dushobore guhinduka muri kameremere. Duhindutse dushobore kwama ivyamwa vyiza bikwiranye no kwihana, hanyuma tuba bikimazi kuri benshi. Rero tugumye muri Kristo bisigura kuguma mu ijambo ryiwe, kuguma mu vyagezwe vyiwe, aho tuzoba tugumye muri Kristo. Si ivyo gusa, birasaba ubusabane, birasaba gusenga n'umwanya mwiza wo kuganira na Kristo. Ivyo vyose nibizodufasha kuguma muri Kristo. Muramaze kubibona, iyo umuntu amaze imisi adasenga, ukamara imisi udasoma ijambo ry'Imana, wumva uri kure ya Yesu, ukaba kure yiwe cyane. Ariko iyo dusenga tugasoma ijambo ry'Imana, wumva uri hafi cyane. Aho tuba turiko turaguma muri we. Iyo tugumye mu ijambo ryiwe, tukaguma mu migenderanire myiza nawe, muri ico gihe ivyo tuzokora bizotugendekera neza, kandi n'abadukikuje bamererwe neza. Kubw'ivyo guma muri Kristo.